Oh hello beautiful people, reka nongere ndaguha ikaze udahingishanye gufenda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri SKY MEDIA TV uracari kumwe na animateri wanyu Madublo aka Double TOG Mr Kajagari Mihare as long as I'm there and aziko ibintu bigiye kumera neza. Yes, kuri umuhingamo rero twagiriwe ko kuwakira abashisi biteka mu bwami bwa SKY MEDIA Burundi. Ni benshi mwana musanze muzi murazi ibintu bizobejo ariko twadushatse kugira ngo tuganire mbega biteguye gute canke se ibintu bipanze gute. Ni MB Data Boy niwe mutumire witeka dufise mu bwami bwa SKY MEDIA Burundi. Tugira ko tunamwakira urahawe ikaze bro. Na way. Na way. Na way in the house. Mambo ni aje? Safi mzee. Urameze fresh. Urameze neza mtaa. Yeah. Ni MB Data muri house twamaze no kumwakira. Hitmaker yakoze amahiti menshi. Yagiye arahokora indirimbo nyinshi zagiye zirakundwa. Yakoze indirimbo nyinshi zagarukanya kanovera ku muziki w'u Burundi. Yaratumye idarapo ryacu ry'u Burundi rihungabana hirya no hino ku isi. Uno munsi turi kumwe nawe ngaha mu nyubako za SKY MEDIA Burundi. Kwanza MB Data pole na safari. Nisha poa mzee. Unyumva gute kwanza nikiye kintu ubona ko cyahindutse canke gitandukanye nuko nibujumbura hamwe no ngahi muyinga? Boy ikintu cyambere cyahindutse kirahari ni kinini kuko hari tandukaniro ryo muri salon no mu cyumba. Burya kuba navuye mu gisagara nkazi ni muyinga ni yindi shusho igaragaza ko hari ibiye nakabye. Muri make nabyishimiye cyane. MB Data n'urugendo runini yanovuga ngo kuva Bujumbura gushika ngaha nkaga klima burya kakorohe. Klima yanyoroheye kuko hose hari imbeho usibye ko imbeho iba ari nyinshi mugabo turi muci na hari Bujumbura imbeho yari hari mugabo nishiye kungana n'iyindi ariko ko biri kose umenyera aho ugeze. By the way gusa waberewe cyane. Mbwiye naberewe cume ngubwiye ko ndibere gusa murakoze. That's a boy mbega ni kubera iki kwanza kintu cya mbere kwanza kubera iki na way ni kubera ko nawe usanzwe ufise ikikuranga. Bisa nkaho menga ukunze kuvugira mu migano kuntu. Si ukuvugira mu migano ahubwo nuko mvuga rimwe isigura byinshi cyonyine kimwe. Yego. Ni Data Boy na weye mbe hari utundi nk'utundi nkandi tubwati utundi duslenge twa MB Data ni na weye nta kandi ka. Na weye Snow Me. Snow Me. Snow Me. Bishatse kuvuga. Bashatse kuvuga ko atari jewe. Hari undi ari nyuma biriko birabara Imana iriko yabikora. Ni Imana gusirikira bikora. Cyonyene. Ariko MB Data kwereka udakunze kumubona afise look yiwe ya Maria indi nyene kwereka MB Data udakunze kumubona mu dread canke se amatatu nk'abandi nkuko tubona abandi babigira. Bo kila safari yose ntifise kiraka. Byitse. Bo gituma mvuze gutyo simvuze nabi mvuze ati kira nkono yose bifise ukungene ikoze kandi bifise no kungene bo inkono ikoze cyane irafise kuvuga ati je nditobokeye kugira ngo bantere kiraka hari nizitoboka bakazi kavuga ati je nzoga umukonya atakiraka banteye kumbure bazureke kunkoresha cyangwa izindi zikavuga ati kubera batatwoza cyane cyane tudakora cyane tuzoga umukonya tumeze urumva kira muntu wese nikintu akunda. MB Data Boy urashaka kutubwira mbega uno munsi indirimbo itari yo hanze atari ya handi nk'indirimbo y'uno munsi wumvirije y'umurundi iyo ari indirimbo yigenye. Indirimbo y'umurundi cyane mukumva numvirije indirimbo nyinshi. Numvirije indirimbo nyinshi. Yego nizo numvirije ko. Singomo ngo tubavuga amazina. Yego. Ariko gusa no munsi wumvirije indirimbo y'umurundi. Ariko numvirije indirimbo nyinshi kubera ko ndo murundi dutegetse natwe gufashanya niko bimeze. Okay, CMB Data gusa turi kumwe n'abandi batumire ngaha mu bwami bwa SKY MEDIA Burundi. Abenshi murabazi abandi ntimwari mubazi areka twakira umwe muri abo mambo ni yaje boss. Fresh boss. Urameze neza. Yani cool. Ndabona kabimye koko ni koze. Kawaida. Unajua mzee. Turi kumwe na Andrew Musa. MC King Msaza. MC King Msaza. Yep. Urameze fresh. Fatu. Swaga ni zose. Kawaida. Unajua.
Okay, turi kumwe na NJ karibu sana. Yes, niko Kobero na Tesa. Kobero na Tesa. Uko muyinga unatesa wa. Niko Kobero na Tesa. Hey. Tesa Kobero. Turi muyinga wa. Tesa Kobero. Nani yabona yuko ano hose ushaka buri Bujumbura ushaka buri Dubai uvuga ati Tesa Kobero. Tesa Kobero. We Kobero ntibigera uyihemukira. Hajya yugiye nk'ahantu henshi nikiye kintu ukunda gukumbura kw'inkobero. Ngakumbura inkoko yo kwa Manyesi. We kundira inkoko gusa. Bishise inkoko zikabura mu Burundi mbaho zo bari ngora. Cyo gutuma zitahagaze ibindi byose byahagaze mu inkoko ziguma zikora. Hajya ni kubwaho gusa ikintu cyatumye zibura. Birashoboka. Ni mzee utujede nawe yamaze kuhigerera ngaha ariko turashaka kutubwira mbega NJ kuba turi ngaha hari igiteramo giteguwe kizobejo ku munsi wejo hari igiteramo gihari mbega mo tubwira ku vyejo bimeze gute ano kuvuga kuri programme yejo abazokazo ari tariki 23 samedi hariya muri La Casa Resort aho hari igiteramo cyiswe muyinga talent show akaba ari igiteramo kigiye kugaragaza cyangwa kwerekana impano z'abanyamuyinga zari inyegeje reka ari igiteramo cyateguwe na Muyinga stand up music hama akaba kizafashwe mu mugongo na Safe Motors Company yego ico gikorwa mbega ni nk'igikorwa kije no vuga ngo igikorwa kitari bwakogwe ngaha mu ntara ya Muyinga mbega idezaje gute kugira ngo mwiyumvire ico gikorwa ni ngorane nagenda camwe burya keshi ingorane zirigisha cyo bitanzo kuba ati yisi n'ishure ingorane nagenda camwe zaranyeretse yuko ibyo nokora byose nzogana ndakwigana n'abagenzi aje sinzi ndabasiga kure cyane ndabafata ukuboko niyo mpamvu navuze ati uko byogenda kose JNJ nka NJ shaka kubyuka mu muziki ndumva umenga sinogana ndasiga intambwe nini batoyi biwanje icyo gituma navuze ati banze ndonderera impano zinyegeje ngahi Muyinga hama ndaziduze baboneke kuko kenshi bavuga ngo Muyinga umuntu abaririmbyi bahari cyavuga ati reka banze mpere ku baririmbyi ndaba impano zabo ku muzoduka bariho mugabo bakora ibintu byabo bikaba byinyegeje ibintu byo ko byoza kumugaragara bose bakabibona iki gikorwa mbega wavuze ko hari abantu benshi bari guma bibaza umenga ni ibintu vya blague mbega ijya moto nyene irahari si blague abumva ko ni blague bacu bagenda muri Safe Motors hani Muyinga barabe zarateranije zose zihagaze hajya si moto imwe ni moto zibiri izo zigenewe bandere ukuvuga rero imoto imwe izotwara umuririmbyi azoba uwa mbere ico giteramo hakaca haba n'iyindi moto ya tombora aho muri Muyinga yose bavuze ati duhe abaririmbyi gusa ntabwo dufashe n'abafana babo baronka ikintu ntibaze gufana kubusa gusa no kuvuga uza gufana wese yarateguye tikatombora naho izotwara umuntu n'ubwa bose bazovaho baryohewe kubona nuko ico kintu cabonetse ngahi Muyinga bashashaho imoto ya tombora aho abantu Muyinga umunsi tuko turahaca tubona ko bari baryohewe ko baragura amatike ya tombora bose bifuza gutomboza iyo moto umwe se arifuza kuyitomboza izo bihari kandi izotwagwa n'umuntu yego nobwira ngo abanyamuyinga kuri babantu mwari mwifuza kuza muragenda mwicaye nk'abandi ejo niko kanya no kugura itike yiwawe kugira ngo utombore imoto nawe urumva ko ibintu bizoba bimeze neza cyane nosaba ko abanyamuyinga musidukana niyo nka kugira ngo iyi moto nawe muyitahukane mbega no kugura itike yonyene hama ugagwa kubarona no kugura tike no kuvuga iyo tike urayigura gusikaba ngaho ariko ku munsi w'igiteramo ejo utangwe ku programa ku muririmbyi baririmbyi muri vya bayi wa mbere akiro nkijya mu tugaheza n'abajya abandi bose bakaronka ubushimwe ko ari 10 kuko twadukira ku batomboje ngana ngo tubahereze ubwo bushimwe si moto gusa azarimo n'ubundi bushimwe bwinshi butandukanye como PSM moto dupira twa Safe Motors amafero n'ibindi yego Okay, turi kumwe na King Msaza ni King Msaza musanze mu muziki kuri vyinshi azoba ari n'abari MC kuri uwo munsi ku munsi weje ni azoba ari MC mbega Msaza wewe biteguye gute Amen niko poa umeze neza muziko niko nama bro
nama niteguye ego umusmenga kajuwa kamizo ngiruzo kari kureje hajye yuza urugendo uzindukako kenshi naho urya uriyumvira ugasigaza utwa kuzostamira mu gitondo c'ugenda ego ariko Mrs MC nikiye kintu unovuga ngo urarikiye nko kubakunzi bawe no kubakunzi b'umuziki muri rusange so sinovuga kuba narika kubera jewe canke ndabararike ku bwanje ahubwo novuga yuko boza bose kuko si jewe nzoba nteramishije abantu jewe nyene mwamaze ko nanje ko yamaze gushika ari ngaha mwabonye hano igindi gihangange cyamaze gushika sinovuga ngo bazoze kuraba MC King musaza so ngira bamwe jewe turanamana bama bambona ariko nuko no bakaburira ko ari vyinshi novuga ejo bazobona batari biteze ndetse no kwa MC King musaza hariho vyinshi bazobona nka surprise batari bamuziko yes Ninyambi data boy niwe naho turi kumwe uno munsi ngira ngo wo ku munsi weje benshi ku mafishe mwarabibonye na MB data zo ahibereye MB data mbega we umyiteguro ni gute bo imyiteguro mbere nuko namaze gushika hano ikindi nacho performance narumva nta kuntu no explique kandi urumva mood ya performance bera kuri stage nye naho buri se no kumwe nabantu baba bameze ego naravuze na hajya indirimbo data boy every day yenubirije indirimbo ndibaza mbega data boy iki cyumviro kwanza cy'indirimbo yo je nagize kwanza ikintu cya mbere manza kumbwira ariko mbara ati mbega ukubera iki wandungurutse mu bwonko urumva gusa ari ide umuntu twebwe abarimvye muri make ibyo turirimba turi nk'abavugishwa cyangwa tukagura ibiba cyangwa tukavuga ibiri biba biri mu bantu babyenyegeje twe tutazi hari umuntu ashobora kuba afise iyo ngorane mugabo ugasangana yibaza yuko ari we wenyine ayifise mugabo ugasangana hari n'abandi bazifise hari benshi abantu benshi bahangayitse ngaba pigitse kubi hatari babaye imikubi y'irengarenga nta nyina pana y'ibihara ubu bigiye no kuba binogeye no kugwira kubera ko hari n'utuntu ubu abantu benshi ku ba diaspora ibintu byabaye ndanze oya ntitubyinjire nk'ibyo uko tugomba kwiga umubano ariko gusa gikuru dutahure yuko niyo si tugezemwe mugabo ni byiza ko dutahurana kandi twongera tukigishanya kugira ngo tumenye ingene tubaho byonyene bisa nkaho umenga ingo ubuhoho wazijukiye vraiment oya tuvuye kuri Timbirako tukaza kuri Ndarongowe turacari mu rugo tutaranatimba nyine turacagenda no kurimba tutaranatimba twavuye mu kurongorwa twaratimbye tutaranatimba tugomba kuja kukarimba naho bishatse kuvuga bo nindi ndirimbo yitwa iryo zina narimvuze mugabo sindarisubira yitwa Kalimba muri make Kalimba uho tuje kulilimba kulimba niyo mbida tafise ukuntu indirimbo ziwe haba ku mazina y'indirimbo usanga ufise ukuntu wowe wandika mbega data boy inspiration kenshi wibaza kubiki bo nanje sindabitahura mugabo navuga yuko uko biba kose indirimbo bibaho kandi biboneka ni akunze kuba ama stories ya ahari stories zikunze kuvuga nyene ibintu byamaho mu buzima data boy akenshi yugiye muri studio nikiye kintu nkiyo kwindirimbo Ndarongowe ushase ukisohora mbega ubona ko message yawe nkuko washaka kuyitanga byagenze nkuko wabyifuza bo muri make uri muririmbye umaze kubukora indirimbo ukora indirimbo ni nka kujya kubwira ubutumwa abantu nazo ko no muntu uri kubwira ubutumwa nafise gukoranya abantu igihumbi ngaho bakicara ngaho bakakumvira icyo kibazo ko kubwira abantu bumva ubuca kumva ngo no muntu umwe canke abantu babiri abandi bakurikira ugasanga bari bambaye gutera kwamara kutera ibisigo simaka ngo bazishire mu matwi usanga bifite ivyumviro vyawe uri kuravuga gufata kumya kujya basuka amazi ku mugongo w'imbara muri make natwe go baririmbye ni nkamwe ushoye gusa hari nawe ndushoye gusanga uko amubwira ikina gitaho canke gatahura abantu bose bakacumva kandi kikabinjira canke ugasanga kizominjira bukebuke muri make uko byabaye je nabishima kubera kuko byabaye ariko byatekerezwa kuba mbega hari nk'umuntu hari nka message wa warakiye vuga ati vraiment data boy burya narizi ari jewe ari kuravuga
benshi byarabaye cyane Ni benshi. cyane bisigura nkaho umenga wakubise ahantu nyene ibintu byo byari bisanzwe bihari naho bitavuga hari ico bita gukora ku mushaha yego akoze ku mushaha barangiza okay ni MB Data kubaka nkubita wema abenshi turakunze kumva indirimbo ejo tuzoba turi kumwe rero ku munsi w'ejo muri La Casa niho tuzoba twibereye bakunze kumubona ku ma screen yacu ariko ejo tuzoba turi kumwe ni MB Data novuga ngo afise hit nyinshi haba gutamba ku ndirimbo zitambitse haba indirimbo zikebura nyinshi ziba zihari kuri MB Data hajya MB Data we nkawe nka music sinzi ngo novuga gute kubera ko music ubu ntukikora nkaho umenga byasingo nka fani iramaze kuba akazi kubera ko nk'ibirometero no harura nko kuva ibujumbura gushika ngaha biraboneka ko akanoti kaba karimo mbega Data boy kuri wowe music ivuze iki bo kuri jewe umuziki n'ubuzima bo kuri jewe umuziki n'umugenzi kuri jewe umuziki novuga ko ari nk'umuhoza kubera yuko sishoye gushapura mu gihe mfise kuririmba muri makijya hajya Data boy ishavu kenshi ushaka nko kwimara ishavu ni kihe kintu ukora kugira ngo ishavu ryawe rigabanuke bo ari kintu mu buzima utegerezwa kwirinda hari ukwereka umuntu ikiguhoza no kwereka umuntu ikikubabaza ariko gikuru umenya yuko icambere na mbere umuziki ndagukunda cyane kandi niwo mpumuritse muri makego ishavu rya MB Data umuntu ariko araririmba ishavu ngaho ari wowe arimarira ku ndirimbo sinzi ko uzonambona shavuye Data boy nko ku munsi w'ejo no kuvuga ngo nk'agakemanyi wateguriye kuba kari novuga ngo kari private waje ubazaniye mbega Data boy nk'abantu utumiye nk'iki nk'abafanzi ku bafanzi bawe ku bakunzi b'umuziki no ku bantu bazoba bibereye hajya bo ico novuga ko ndabatumiye ko mukanya canke ko ni mukanya ko burakeye nubwo asigaye amasaha make ariko turazi ko impunzi zigaba tukaramuka novuga yuko bose dukana niyonka bakaza tukanyoga tukanezerwa ko nanje nari ndabakumbuye babisabye kenshi nandi nabisabye kenshi ariko Imana yabikoze nahashitse muyinga ni byiza rero yuko twese tuyinga tukayinga mu munezero reka tubishire muri iyo mvugo tubyite kuyinga gutakaza ubwenge kuko hari ndibona aribyo bivuga ngo burya ukunezerwa ntibisaba amadepanse ni kubyishiramwo tu kandi bikava no kungene wavyakiriye ego muri make nuko bose dukana niyo nka hama bakaza ugashigikira abandi baririmbyi kuko abo bazohabwa ubushimwe mu rubyaro rw'umuziki w'ejo mu gihe cyo n'abazoza guhaguruka inzozi bari kumeze kuri babandi nabo bazoza mu nyuma ni byiza rero yuko bose dukana niyo nka tukabashigikira hama tugashigikira n'umuziki w'Uburundi kongera kandi tugashigikira n'abanyamuyinga kuko nabo nyene hari ikintu gikomeye cyane mbega MB Data wowe waza ni kubera iki ari MB Data yahiswemwo mu bandi baririmbyi bo igituma ari MB Data yahiswemwo ni kubera ko uyo mwanya nyene waro MB Data guhitwamwo tuvuze guhitwamwo harabaye ego hari bivanye n'imvugo twayivuzemo hari ukuri gucibwamo n'ukwitwamwo ko gutobwamo sivyo muri make novuga yuko kuba byabaye mwene nuko ni kubera ko ibyo byari byategekanijwe ego kuko iyo tabari jewe canke habaye bari gutora ubundi hari kuba competition mugabo mwanya byabaye mwene nuko byari byanje no bishimye ni MB Data niko kanya tukuronkeyeho ariko hari byinshi ngira nifuza ko twoganira ariko Data boy hagati ya Data boy hamwe na Brian Smith mbega hoho ni iki kintu nibiheriyezo ni hagati ya MB Data hamwe na Brian Smith bo ni ibintu byinshi Brian Smith ni mwene wacu ikindi kugira Brian Smith ni boss wacu ikindi gikurikira Brian Smith ni manager wacu ikindi gikurikira Brian Smith novuga ko twavanye mbari twavanye ku busa gushika kuno munsi kuri ku majana no ku bihumbi no ku mamiliyoni ego kuva ku majana no kugeza ku mamiliyoni ego ni byiza gushimira umuntu agihari je novuga ko ari ikintu gikomeye mu buzima bwanje kubera ko twaciye muri byinshi twavanye kure cyane ni ikintu gikomeye ego tugaruka kuri nka NJ bega NJ yes hari amatalent menshi navuga ngo yari ngaha imuyinga ariko hari abantu tutagiye turabona
mbega narigeze numva ko benshi bariko baravuga bati mbega kubera ikitwe hari abantu barabarimvye benshi bamwe tutabona mbega bo vyagenze gute muri make uravye ukuntu abiteguye byari ibintu byo kumugaragara sinashatse kubisha cyangwa habe mu by'amanyanga cyo gituma nabanje kubitangaza ndafata n'umwanya munini wo gutangariza abashobora gushika bose kwiyandikisha hariyandikishije abaririmbyi bashika 38 mugamwa 38 hari section yabaye ya mbere yari yo gukora akavideo gatoya gaca ku rubuga rwa Safe Motors hama baragakora ko kwimenyekanisha bo nyene no kuvuga ibyo bagira bakore abashoboye kugakora rero babaye 18 gusa no kuvuga abandi bose baranoye kuvana nuko suvuga yuko batari bafise uburyo canke iki bari mu bishi usanga bari mu misozi hari ya kure aho usanga atama badashaka gufata ku video ko twashaka video nziza kandi n'ikindi bazi ko twahamura ko tuza kubura umuririmbyi muyinga maze no gusohora indirimbo byose twarabiravye cyane nuko kugira ntazo kuza gupresenta umuntu atarigera akora igikorwa na kimwe muri studio no kuvuga ngo mwabo 18 babonetse bazo ko motora ya mbere yabereye kuri Facebook baratora gushika yaho dusigarana abaririmbyi 10 no kuvuga rero suvuye ko ngo twaratoranje cyangwa ngo twagize ikimenyane icyambere nuko byatangajwe hose byerekana yuko baririmbyi tuza kwiyandikisha n'uwo ari hanze w'umunyamuyinga yaratubwira ati je nuko ntari hafi nanjye nari kujamo cyari nabo hanze nuko twabishije kugeza uyu munsi rero nawe baririmbyi 10 bashoboye kujya muri finale ejo tuzobaraba ku mugaragaro bariko bararirimba bagaragaza impano zabo jiri meze neza ndayizeye nta kibazo kirimo no kuvuga uzotsinda zwa yatsinze kandi tumenyeshe yuko twagerageje ko dushoboye kose ku buryo mwawe bagiye muri finale atanumwe ashobora gutaha imbokoboko nuvuga muri wa mbere nero nk'imoto wa kabiri azoroka 1500 wa gatatu 1300 bajya rero bandi indwi basigaye umwe sazotahani basha 50 ego nk'akajambo k'agasunika rugi kugira ngo tubareke mu bandanye cyo novuga nsezerera ko banze ntumire abanyamuyinga bose nimuze mushigikire impano ziwanyu kuko kenshi uzoraba abantu benshi barasuzugura ivy'iwabo mugani baze dukunda ivy'iwacu kwanza tuvyiyumvemo na cyane cyane shimira abafanzi banje nkuko bankunze kuva kera cyatumye naha no kwimuka imuyinga nanje nayo kujibujumbura nkaba mu muji ku matara nk'abandi ubwo aravuze ati ntimbirako ngahi muyinga iwacu mugani wa yumbi data dutitimbirako naratimbiye ko ngahi iwacu muyinga ndavuga ati muceze yakwaho hutuzwa iwacu rero baranshigikira kandi bambaye hafi abanyamuyinga rero nkuko mwambaye hafi mukamunkunda uyu munsi barabe rero baze bashigikire n'abandi bose no kuvuga nizo mpano zishisha zibonetse navuga yuko kubganje ni umunezero w'iwanje nibashigikira izo mpano zindi zivutse nuko zo ko bashigikira jewe kandi n'umunezero kuri jewe yego okay ni King Msaza Bega King Msaza we nkawe nkejo ni kihe kintu tumira abanyamuyinga cyangwa gutumira muri magazine uvuga ngo ndagutumiye ahubwo ndagusaba kuzohashika kuko nababwiye ni byinshi ndafite byinshi mutazi ariko ku munsi w'ejo nigeze gutekura shirabona kandi nkuko ndazi ni benshi bari bankumbuye bari bakumbuye kubona MC King Msaza ari kuri stage ivyo biri bose kwa kundi kuko kese bazi yuko MC King Msaza so akorana na makampani cyane ariko ejo no bazobona MC King Msaza cyarico so ndabatumiye bazobona byinshi sinabivugira ngaha oya shoye biheze Data boy Mr. Timbirako ariko gusa Data boy andindi ndumviriza indirimbo nyinshi ariko yongeze kuzi wawe andumva kanovera mu muziki mbega Data boy we nkawe yuciye ahantu ukumva nka message yiwawe nyene iri kiravugwa nkuko wabyifuza nikihe kintu umva mu mutima bo message uko ivugwa siko ndabyipfuza
ariko ndakeneye ko ivugwa nkuko nzovyipfuza kubera ko nizo vuga ngo ivugwa nkuko ndavyipfuza nca ncika intege mugabo uko ndavyipfuza ntibiraba mugabo ico nkeneye gusa uko nzovyipfuza muri ako kanya nzoba ndabikeneye nkuko ndavyipfuza ntibisa kubera ko uko ndavyifuza uko nari ndabikeneye ubwa mbere ubu ndabibona mugabo uko ndabikeneye muri kazoza uko ndavyifuza kuzobibona nje gituma nashoye gupresenta kazoza nkiri muri kubu Timbirako ni indirimbo kenshi no muri boîte ahantu indirimbo nyinshi zikunze bakunze gutambira hageze kuri Timbirako hoho bindi aba mama aba bebe aba papa bose barahaguruka nibaze yuko ejo tuzotimbirako ale kwa nyina ariko ndatambo ale kwa nyina aho kantu wakimviye gute umusaza bo biraza uko nyene nta gutahura biba biri murumva nyene biraba nyene ukabibona uko bo ni ibintu uko namwe batangaza ariko nanje bintangaza we nawe ntibitahura ubwawe bo je ikintera kwitahura je nditahura mugabo ico nkora nico kinanira gutahura n'umwanya nanje bicira nkabwo ni nk'ibyaje nawe ubona biza gusa ukisanga ubirimwo urashaka kugira nk'akajambo k'agasunika rugi kugira ngo tugire icyo dusoreje bo ico gusozera ko ariko kajambo k'agasunika rugi novuga ko ku munsi w'ejo musidukana niyo nka nta kindi hama abanyamuyinga ndabakunda nenda bakumbuye naho ntari bwaze burya nenda bakumbuye ntarababona ariko nivyiza ko twakumburukanya tubonana nivyo vy'agaciro hanyuma bagahereza agaciro kino gikorwa cyategekanijwe kuko ibintu nk'ibiba biriko birakorwa byo gufasha umuziki no gushikira umuziki ni ibintu bituma bitegura mu kazoza kababa nituba tubona kumenga ntaho barashika bikabashika nabo bipfuza gushika cyonyene hanyuma mwakoze kunyakira murakoze cyane anizere ko n'undi munsi twatumira muzoza genda hari yes wakoze we waduhaye kano kanya kugira ngo aduteramane kuri uwo mwanya ngira ngo abatumire mwabonye byari byiza guhurana nabo twagiranye ikiganiro cyiza cyane kintu no kwifuriza nkaho nk'umunyamuyinga nk'abantu b'abakuzi b'umuziki muri rusangi ejo hari ibintu byinshi hari ibintu byo gutombora hari moto ikurindiriye mbega wowe ntayo ushaka nizere ko nawe uri mu babandi bashaka imoto uko byogenda kose ndazi ko ukeneye akantu kaza karakunguruza ejo rero hari promotion yo kugira ngo ugura tike yawe hanyuma ugatombora mu bandi hari impano hari byinshi bitegekanije kugira ngo mu bitsindire n'ivy'iwanyu ikintu cyo gisabwa gusa no kugura tike yawe hamuka higerera abastari bo barahari nka Data Boy wewe yamaze kuhigerera ngo anawari mubazo bateramisha ku munsi wejo wari kumwe na animateur wanyu mu dublo aka WTOG Mustaka Jagari Mihari Zilongeza mbe ndazi ko ibintu byagenze fresh ndazi ko no munsi waryohewe ku kandi kanya ciao ciao kazanye umugore wa kabiri kuko wafatana